uko biri kose wagize amakosa kandi ikindi naco ntuzura kabuze be nukuri kw'Imana uratse ko wagize uransebeje imbere y'abagabo nyene no wisebeje mu makosa none be nyene ego none ndiko mvugisha ukuri sindiko nditango ni ngo numugore canke n'umugabo canke n'igiti ndiko mvugisha ukuri sivyo wowe ujya muntu ego ufise umuryango bibaza boce baza gushigikira ngo warakoze kumukubita umuntu nabona kubana n'umuntu atabona icambere sivyo uri kukubita aho ushaka urumva ntiwitaho nkubitaye ngira nuko wowe ari wo babigukoze vyo kuryohera motive ngo sisi urumva rero urumva rero wafashe kujyanye ari wo gukorera ko tize beti yangu reka ndakubwira ikintu kimwe je kirucozo cyo tumananukana umwana wanje tarukana na mama wiwe canke nanje bari kubuyo biba separe icari cyo cyose urumva rero ntiwiyemera cyo cyose nubwo yo bari isi shaka kubikora nufata nkayikunja gaheruka igipapuro gacana gitabagura gacana ragiturira ntiwiyemera wewe icuri stone wewe urabona kujya yo baje agusumvya iswaga agusumvya ibintu vyari byose kuburyo yo na ego shamuri mukubite namwe kwavyo ko kuvuga ubaje ubuyimbiri ngaho ameze nkase azomera nkase ngo sineme kibazo sho onye ikibazo nico ari kubera ko wowe wafata umwanya kuburyo n'umwana gusaba nk'ikintu kuba ngo rindira kwanza mu aho Yeah, ladies and gentlemen, me nito Kim the Prince Mundi OG kapskipenda nitenembe mta. So, uno munsi rero nabazaniye Stone ku ruhande murabonaho urubavu rwiwe ari wamufasha wiwe ari we Cycy. Banyisimbwa sha. Banyisimbwa. Ariko nawe witwaye nk'imbwa wasomye abakobwa mu kiganiro. Nayo do special nakoze batari bazi kuvensi ya Karemera. Oya, byari bizwa ariko ntibikenewe mu gihe ufise umudamu. None nibikenewe ujya mukubwa kwazanyireta ngo je ndamukubite. Je simara nkubita abagore. Ukubita na makisi. Wenda. Stone umeze neza? Ndameze neza mzee. Uri fresh kabisa. Ndashima sana kwe. Ndamukiriza Cycy kabisa. Cena linda turaza kumusoma abandi ko basoma mu kiganiro Stone. Umufasha wawe Cycy. Ibyo ubunya bari officiere. Kandi ibintu byanyavye ntibija kwagara. Ibintu byanyavye ntibija imbere ya kamera. Ati bijya byagiye kuri kamera ntivyari real. Osanga. Cycy umeze neza? Okay ndaho ndashima Imana uko biri kose. Nice. Tukubona mu mafilime mashasha Cycy wagiye hehe vraiment? Ndacarutse gato. Uraruhutse? Cyane murambona kandi nzoza ndumuriro. Uzoza uri umuriro. Nice. Cycy Stone rero ari imbere yawe. Nabahuje. Ariyo burya Cycy avuga neza. Cycy aritonze vraiment. Sinzi imendabwirwa n'abantu bashi. Yano gusigwa rero byo mvuze rero baramaze guteshwa agaciro reka kunkorako. Naho kuvuga Messi ubibwiwa n'abantu benshi cyane. Ifatire micro panga wa ideba ne micro. No ifatire micro. Stone yari care Stone. None basi kuba abanye nabo babivuga sindabavuge kuvuga ko babivuga nibi bita utapa abandi bantu kandi urasanga muri abo benshi babivuga harimo n'abandi n'abahungu harimo n'abagabo rero uza kunyitapira ko rero Stone urafushe mu kiganiro none kubera mvuze ko ndabwirwa benshi wowe wagiye kugusoma nako ntaraduza ujya mukobwa ko aramatiriza shaye ko ndamukubita kandi urabizi ko jewe amaboko ya urumva rero kuya gusaba abakobwa naco gukubita abakobwa wumvise Cycy no bakobwa bakwiye avuze ngo kuya abakobwa sawa nivyo numva sinumwe sinugiye hakisi gusa n'abakobwa ni benshi sobanura akimu dateranya mama oya Jesse niko ndateranya ahubwo niko ngerageza kumva teranya utunze guteranya na jewe ukwivuga turi kumwe kandi mfise amatwi mfise n'ubwenge novuze ngo akwiye abakobwa ntazi gukubita gusobanura mbere yuko tutaranahura nawe yani mucabake amaboko je Imana yaremye kugira ngo ndakurisha abakobwa apana kubakubita akungira ikijuju urumva wovuge ubabajwe nuko jewe bambwira ko mvuga neza mugabo jewe simbabajwe nuko wewe amaboko yakwiye abakobwa mu guhana abakobwa bahanisha makisi usanga ngana koza agakosa ariko byari biri ngombwa none kuruta kuba ukumva ati ngo Stone yakubise umukobwa mu kiganiro no kuvuga ngo Stone yasomye umukobwa mu kiganiro wari gukunda icyahe wewe
Jovana hari umuntu arengera hari umuntu arengera Jovana nico wamukubitiye icarico kuko hari umuntu ashaka gukora ikoso ukabona ikintu je vraiment kindengeye mva kirandenze ndabuze kwiyangana ugasanga bamukubise baje ku niba rero nta kosa na rimwe igitsina gore cyokora cyotuma ndagikubita ahubwo ndagihana ugacigihanisha makisi umbiza kajya gakobwa ujya mukobwa agahungu bakunda nako kimumyi niko kabitanguye byose kandi rero utibaza ati kuko riko gusora nyene pole uco bibaza ngo yani yuko ntuje sivye byose byatanguye nawe ubacaba ngo yani abantu bakurikirana bire baza ngo none ngo wakabagaye kuvugana na Cycy yani wacu neza abafana ngo rakabaye navuganye nawe baca bahita ngo je ndimbwa nabi wabo gafise kajya gangu kimumyi ku buryo waciye ubona rero aha mama Teresa Maria Teresa ugomba guhuriza abantu bavukanye ubumuga kanaka none Stone sorry gato naam Stone apanikishwa n'ubusa igituma upanikishwa n'ubusa ndibaza yuko nta kintu special wabonye twaravuga ibintu bya muntu sivyo ni ibintu bisanzwe nyene just go bisanzwe kuri WhatsApp isaha imwe n'inusu saa mbiri ku buryo nkazana muntu ngasanga ariko anariranza ngo uri kuri phone ngo ihangane shaho Imana irakubona none sivyo wabishatse se none Stone subugira neza ubwo Stone umwana ushaka nawe none ni bibi umwana arize okay tuba turi kumwe umva umwanya wari wose n'uwiwe none kuba arize umwana gahozwa no guhumuriza undi umuntu kuri telefone vyose sisi datuma ndengera mame ande kudakwita abagore wandujewe ndabica ko udatuma ndenga mame yanje gukubita abakobwa wa mugore wewe Stone naona ko ucunkubita nkubitisha amaboko abandi bakubitisha wabitanguye wowe wamusabiye iki koresha umwanya iki nimero uwo musabiye iki koresha umwanya ngo bro ngo koresha umwanya ngo meriza ziye nimero ngo zawuza wa mungu ngo afise ubumuga bwo kutabona ngo ufise ikintu ndamuganiriza okay nibaze uwora aba bantu bose basavye nimero zujya muntu koresha umwanya sideje nyene turi benshi pa no mu ingo ariko mu bantu rero bazikoresha umwanya jewe nzi ni wewe sawa ni jewe kandi kuba no muganiriza ujya muhungu abantu nk'abagenya bafise ingorane nkazijyanye babibona kumenga bari nyuma y'abandi babibona kumenga abantu rero umuntu kumuba hafi akamuganiriza akamwihanganisha si bibi atari umutima mubi sto no gupanikishwa n'ubusa si bibi aho ushangare nawe kaza kajwa rukoresha uri mu gitanda yani urafika kuri etape kukaza rero no ngaruko ukavugira imbere ya kamera babagabo barakubwira ngo urabe ngo uravuga neza batagwe kuposhyira yuko usanga no munuza ubumeze neza none sto nabambwira ko bavuga uko je mvuga neza nahubwiye ko arabagabo ngo si bibi akajwa akamanuye wakarongoroye neza izo wabikuye ku aca reka gutwenga Cycy ureke gutwenga aho ngaya sidakugirire nabi aca ndakugire ukuranwengera udatuma ndakukubitira muri kiganiro ako Stone none ubu rero urabona ko ari ukaze ndiko ndatwenga ucinyundu uduzije kunsumvya none urigero ngo umugabo aja mwikosa nigera aja mwikosa ujya mwana wabandi wafasha ugakubita umwana atabona ugakubita abishe naharyosha ugakubita ntiyari umuntu siko shaka agakubise gahoro wagakubise gahoro kakawe karasubiye kari kuzakara gutelefona hello Cycy nene akabwi n'ukuboko ca ndakuvuna ahubwo nuko wasanze batekereza iyo abantu no gufungisha ari gufungisha arafise mwene wabo aramaze ku telefona sawa nuko arafise mwene wabo aramaze ku telefona jera mvuka ku giti oya yebe uri mu makosa Stone ego ari mu makosa kandi navuga be oya umviriza sikumushika n'igitsina gabo uri kurashigikira wewe inshuti yawe turayizi nikoresha umwanya kandi azi nakoresha umwanya nagushigikiye kuko nawe waramukubise birabasha ivyo nsi ko nashingirako ukuravuga ngo akimu ngo ukuramushe akibavuze ati ndi mu makosa nago ngo ego ndi mu makosa none be nyene ego none ndiko mvugisha ukuri sindiko nditango ni ngo numugore canke n'umugabo canke n'igiti ndiko mvugisha ukuri sivyo wowe ujya muntu ego ufise umuryango wibaza boca baza gushigikira ngo warakoze kumukubita umuntu nabona kubana n'umuntu atabona icambere sivyo uri kukubita aho ushaka urumva ntiwitaho nkubitaye ngira nuko wowe ari wo babigukoze vyo kuryohera motive ngo sisi urumva rero urumva rero wafashe kujyanye ari wo gukorera ko tize eti yangu reka ndakubwikira kimwe je kirucozo cyo tumana ndukara umwana wanje tarukana na mama wiwe canke nanje bari kubuyo biba separe
icari cyo cyose urumva rero ntiwiyemera cyo cyose nubwo yo bari isi ishaka kubikora nofata nkayikunja kunja gahinduka igipapuro gacana gitabagura gacana ragiturira ntiwiyemera wewe wicura Stone wewe urabona ko ujya yo baje agusumvya iswaga agusumvya ibintu vyari byose ku buryo yo na ego shamuntu mukubite namwe kwa vyo kuvuga byo buyimbiri ngaho ameze nkase azomera nkase ngo sineme kibazo sho onye ikibazo nico ari kubera ko wowe ufata umwanya ku buryo n'umwana gusaba nk'ikintu kuba ngo rindira kwanza mu aho nuvyitiranye uko biri kose wagize amakosa kandi ikindi naco ntuzura kabuze be nukuri ko Imana uratse ko wagize Damn. Stone ntuho kubita umugore urazi ko ari zo nshingano zawe. Je nshingano zanje no kwita umwana wanje atabona ubugome bwase. Stone gusko biri kose urafisa amakosa Stone. Serious. Ni sisimo. Mukubite. Ni sisi yankubise ko mukubite. Guys, so crazy. Kandi kweli wanabuba usenyene uragorora ikofi nyene kweli vya seri? Abwo oya ndagutegeye bigerageze ndagutegeye ngo ngwiki Beni biki none umviriza wowe uhanisha abakobwa amakofi si uhanisha abakobwa amabizo uravyumva ucuza nyene ukandeza uzi kuri mu makosa ugacuza ukandenza yani rero ucuza kunkubitira ikofi imbere yani y'ikiganiro sivye aha yani ngo roje narongowe ibi yani michao lewa sasa mama ahubwo mbwira rero ubuna nirashika muri cangira iki oye none wowe ukoze ibintu arigera nkora none najewe ndakoresheje n'ishavu wowe ivyo bintu ukoreshwa n'ishavu gacubimenya uyu mwanya nyene ubikoresheje bisigura wari wabipa akimuhora mwiyanisha kiboro yani iryo kofi rigaragare mwakimunda kenda mama Stone njaganye ngendani bro Stone ivyo nivyo kubarira inyuma ya kamera vrema sawa wo yani abifushiye wowe mubibakiza kidani ndaza kubikata ndakenda mama mutaniona muraza kubona ishusho mutigeza mukega yuko ngira mu buzima akimojana kweshimiyaga Stone hari ibintu byo gupostinga Stone ni ibintu sawa sasa posti ubiposti uransebeje imbere y'abagabo wowe nyene no wisebeje kandi ugize igisiko mu tumwapfu sawa wada wenu mubiposti Cycy ya urangalie sasa bisiwe matatizo reka shaki mureka ari ibintu bibabaje uretse umuntu agenda kugira gufata ubukobwa bwose sinzi bwahe minwi sinzi bari ibiki sinzi biki nibikagenda gasoma atagize agaceza nanje iwanje akashaka ibintu nyene bibabaje hama agaceza akagenda gufata umwana w'abandi agakubita aharyoshe n'ahabishe nije ujya ari none wewe mwavuga nibiki kuko mu kiganiro mukubita muhora wewe ubanza utahure nagufuhana gwo n'urukundo ko umuntu atagufuhira ntabagukunda none ale je twobana nazi ko mfise umugabo canke no mushira he uwo mugabo wa kabiri no mutwara ndamushire iki cya ikintu do special ya rero banzaniye n'ukomeye atari mu myisi no mwemera nkesho yaje mugabo urabona sesura menye ibanga gukubita umugabo si byiza atarimenye ujya mwana w'abandi yagiye gukubita ni watarimenye bagiye n'abagabo ku bagabo azagenda gusomana ko je ntagenda ari umunsi ndakora interview ngo ndiko ndasomana n'abandi bahungu Cycy yari mistake ni kuri yahabaye kandi mwari kubivugana behind camera mugabo ko cyukubita umugabo wawe kuri camera nabwo si byiza sawa byashitse ndagushigikiye yuko yakoze amakosa mugabo hageze ku icyo kandi haragerigeye nanje nka kwihinduka vraiment byashitse nyene nkuko ishavu iri mutwaraga aho gukubita umukobwa akamusoma nanje byashitse namukubisha ikofi Stone none nk'ubu muhira biza kugenda gute vraiment okay uko bigenda kose je ndavyakira gusa Stone amazimisi amaramaza amazimisi yigenza sinzi ngira nk'imeno yo muti
Stone ukuntu amaze yifata imbere ukuntu amaze imisi yifata imbere ya kamera deja birabwa n'abantu benshi yifata uko yishake sinzi yasaze sinzi nibiki sinzi ahubwo ico mbona n'amasengesho vraiment umwe n'abandi gufata agakubita aryoshe n'ahabisha ama audio maze imisi ndonka sinzi ko mbwira ujye n'umugabo ibiki nibiki vyinshi ntumaramara ngo ufise umugabo ufise umugabo nk'abandi bagore ibiki nibiki uje twosubira kubana ibiki en fait ankoze isoni ndamaramara no urazi Stone ubwambere na mbere abantu baramwubaha babona kumenga n'umuntu yiyubashe babona ko ari umuntu iyo ahagaciro dufate abantu bari bo bose ufatiye dufate nko kuri couple yacu sivyo baro bambwiye ati sisi nukuri ko Imana ufise umugabo ariko ubunya ko yifata nk'ikintu sinzi kitagira ifatiro ikiwerewere kiri ngaho onye jeje nyene bikanko zisoni uravyumva rero Hakimu nitaye ngo bigenda gute muhira bimeze gute uko bigenda kose ndavyakira uko nyene sivyo kandi nibisigura ngo umugabo ngaca agomba kwitwara uko ashaka kubera ari umugabo ngo uca umwemerera kubera ari umugore akoze ikosa rimwemere ko ari ikosa si nk'umuntu ambwira ngo ibiki nibiki audio z'abantu ndazimenyereyo habaye ikintu audio nyinshi nk'umuntu aza kumbwira sisi wowe wakubise Stone umugabo ibiki niko wamukubise amakofe ibiki nibiki witwaye nabi ndamwiyamye sinshaka ikindi naco mvirize naho ndagusubireko ibi vyose biterwa na mwebwe gute kandi sisi mwebwe nyene muzana amakamera buri kintu cyose mukagishira imbere ya kamera si buri kintu cyose kiba gikenewe gukorwa kumugaragara imbere y'abantu ariko mwebwe buri kintu cyose nta kintu mwoshobora gukora mutagiteje abantu sisi ibi bintu mwari kubisevinga muhira mwebwe oyumviriza bisigura ko impamvu ya vyose n'intanguriro ya vyose ni mwebwe reka jene naje ngaha tuyage gusa kugira tuvuga ati yo rese nyemba Stone yari kwemera akavuga ati guys jene narakosheje gukubita ujya muhungu ware akadusigurira impamvu mugabo urabona bigenze ukundi bisigura sijiye kuko naje sinoza ngamfise intego ngo muze kugwana cyangwa mushwane nkuko mukubise IKOFE sisi Hakimu ivyo ni vya kumenya nta birebire nshaka kuvugana nawe ndumva tubandanije kutuvugana ko no hava sanga nanakubwiye nabi oh my god umbabarire nta numwanya afise Jesus Christ. So guys nuko bigenze urabonye sisa kubise IKOFE Stone mu kiganiro ntawuzi yo biherera gusa ni habaho WhatsApp ndazituraza kubamenyesha mugabo muvyibuka uko byatanguye abakurikiranye ibiganiro byahabaye amen Stone urumva yafata umugore we bariko baravugana na Ariya kuri telefone amuhumuriza ko ari murabizi kari impumyi ibintu nk'ivyo yes Stone haragira igihe arashavura arakubita ari nakoresha umwanya kiganiro mwarakibonye rero jena nabahamagaye ngaha kugira ndabahuze tuyage niba Stone yemera ikosa aze guhagarara kuri kamera avuga ati guys je narakosheje mu mbabarire birashika ishavu nuko rimeze rero murakoze